What's up guys, my name is Pleasure, comme d'habitude, ni E+257. Nk'ibisanzwe muragira subscribe, like, share na comment. Hama ntabwo ndije nyene ndi kumwe n'umuntu w'amateka, umuntu abizi, umuntu yabikoze, umuntu akibikora. Nawe soon just way. Ndabaramukije, mugowe neza. Ego ndabaramukije nanje kandi ndabaramukije bariko dukurikirana kuri TV online E+257. Ego. Welcome my bro. Yes, merci beaucoup. Ndishimye kuba ndi kumwe namwe. Ego. Wanditse amateka menshi, wakoze indirimbo nyinshi zarakunzwe, wajije kuririmba muri Marahaba Festival. Wiyumva gute kwa wongeye kuronka akajyo ho kuririmba imbere y'abakunzi baho? Ego niyumvise neza kandi narashimye ko bampaye gutumire bwo kuza guparticipa muri Marahaba Music Festival kubera hari yaciye umwanya muremure. Abanzi kera abakozi b'umuziki banzi kera nkiza mu myaka ya 2000 2007 2000 kuduga bari bamaze imyaka myinshi batambona abenshi baba bibaza ko nahevye umuziki ariko aujourd'hui Marahaba Music Expo ibaye akaryo ko kumbona ko nkiriho kandi nkiririmba. Ego. Ati just way umaze imyaka 10 uririmba nivyo canke sivyo? Maze imyaka myinshi si 10 gusa je natanguye mu gihumbi kimwe majana 998 urumva ni imyaka myinshi ariko maze nk'imyaka 15 nitwa Just Way. Indi myaka ni bari banzi ntazina bari nari mfise izina ryo zisanzwe ariko kwitwa Just Way bimaze imyaka 15. Why Just Way? Just Way novuga ati ko ari inzira juste inzira itumbereye inzira imeze neza nkakujye bavuga ati Jésus est le chemin de la vérité bikabandanya najye bitwa Just Way inzira ari juste un chemin juste Just Way nakari kwanza nitwa Justin hama banita Justin cyandakoranye nakantu ko buhinga akabijya kitwa Just Way. Okay, yes sir. Ego. Urazi ico gisigura yesa. Yesa. Zakibabwira hapo. Na oya umviriza urabimbwira n'abatabizo babimenye. Ego yesa bisigura oui monsieur. Oui monsieur. Mu Congereza. Yesa. Ego merci. Just Way n'amateka akomeye ukorana nawe. Watanga umuziki ngani Imana itari yumvira kundema gusa ndakuze ntimuvyumve nkuko. Nyene nizihe ntambamye wagiye urahura nazo? Jewe na ntambamye nyinshi nagiye mura nazo oya kabisa kubera ingene nabikora ingene nakorana n'abantu twakorana neza intambamye gusa ni naronse gusa niryo kubaka izina Just Way. Ego harabaye ingorane nyinshi. Mego abandi bavuga ngo baragenda mu studio ntibabaha umwanya kwa urumva ntivyabaye urashimira uhora. Je nivyabaye urumva nakubwiye ko twatangaye kwimenyekanisha bien avant tutariyumvira gukora ivy'iwacu rero ujya mwanya tago turimenyekanisha aba producteur abakora umuziki abari hafi y'umuziki bari basanzwe batuzi rero babonye tubegereye bacavuga ati ubwo tusana dukuzi ugasanga ama programme ameze neza muri studio ibintu bimeze neza nta ngorane. Kubera iki wagiye gukorera umuziki wawe Imakamba utagumye Bujumbura? Just nagiye Imakamba gukorera umuziki sanze nkora ibindi bintu mfisa kandi kazi kamisi yose mego nta bindi. Just Way urubatse cyane? Ego je ndubatse mfisa abana babiri ndi umupapa nubone gutya. Papa naka umupapa Just Way. Umwana wanje yitwa Just Way. Ni kihe kintu wobwira nouvelle génération abana ariko batangura umuziki ubunye? Nihe mpanuro wobaha? Ni kihe kintu wobabwira ati mugomba gukora uko kugira ngo murenga aho twebwe twageze? Ego jewe ikintu novuga sinobahanura muri cadre ya musique nobahanura muri cadre y'ubuzima bwa misi yose. Abartiste b'u Burundi twese twakuze dushaka kubona ko umuziki twogira akazi pourtant ngaha mu Burundi wacu umuziki twogira akazi ahubwo turondera kandi kazi hama tugakora neza hanyuma ako kazi kaza kudufasha gukora umuziki neza.
gato umuziki ndundi urahemba cyane nuhemba kuri party wawe kuri party yiwanje umuziki ndundi urahemba ariko bivana n'ingene wowe ufashe ingene ukora urahemba kandi cyane kandi amahera menshi hagati ya Big Fizzo Satbi Natasha Ngendaba niwe muntu uvuga ati uyu mukobwa cyangwa uyu mugabo ararusha abandi gatoya kwa bose barabishoboye of course ego ntabeshe wambonye siko mubijya wambonye muri rimvu wa mbere abikora nk'ingene nanje ndabikora ni Big Fizzo niwe nemera kubera ivyo nkora nawe nyine arabikora kandi abikora neza muri abo bandi wambwiye wapi kabisa ati klasema yawe wa mbere ni Big Fizzo ego hama wa kabiri ni Natasha ni Satbi iyi ni klasema yiwe ntimugire ntuze yani klasema yiwe nawe segwawe dufise abana bakiri bato novuga abana bariko barazamuka Kiriku Double J Benturo ni kihe kintu wovuga ati uyu subiramo Benturo inde nande Double J Kiriku akiri n'abahungu batatu bari kiriko barazamuka bagomba kugira aho mwebwe mwageze ndetse banaharenga ni kihe kintu uvuga ati uyu ni araba nabi ashobora gusubira inyuma ego muri aba bantu batatu weje kuvuga umuntu mbona ko asamaye gato yosubira inyuma ni Kiriku why Kiriku akiri Kiriku ariko arakora umuziki wubu siko umuziki utazobandanya siko ariko Double J Benturo ariko akoze umuziki uzobandanya ego biragoye cyane ingorane oya singorane Kiriku agira rap ngenda bitomore Kiriku agira rap n'umuziki wo ngaho ntubandanya ariko abaririmba abagira umuziki wo kuririmba n'umuziki ubandanya akararo urabe Bifes ko ariko arahinduka gatonya urabona ko Bifes akora hose ajya Bifes ashaka kubandanya kubera atangura kuririmba yatangiye kuririmba ariko abantu bakora rap haragera umwanya umuziki aguma ngaho nyene ntubandanye go hashize imyaka 15 ririmba ibintu wifuza gushika ko inyuma y'imyaka 15 iheze warabishitse ko canke biracagenda nawe ukuntu ntibirashikaho wifuza kugenda ego jewe kuva ntangura kuririmba ikintu nashaka nifuza gushika ko ni kwitwa Just Way siko icyo wowe naragishitseko biske aho ndenganye hose abantu bayita Just Way siko ariko mfise ikindi kintu ntarashikako oya mfise ikindi ntarashikako kandi ndagishitseko mu muziki nzoba mpejeje ahubwo nzoba nshaka kuvyara n'abandi rero ego si atari banga utubwire cyarico oya sibanga urabona ko twakuze turirimbira mu migambi y'abandi two turivira kugira imigambi yacu turirimbiramwo bakozi ba +257 turabashimira kwa mwongeye kurabi video yacu bya by'amateka gukorana n'uyu muri gent byimva mutima muri abantu bacu nimwibagiye subscribe like share na comment ciao ciao